yadutuye imitwaro yaduhetamisha none tugenda twemye Yesu yadutuye imitwaro yaduhetamisha none tugenda twemye Mami wacu yadutuye imitwaro yaduhetamisha none tugenda twemye none tugenda twemye tugenda twemye none tugenda twemye Yesu none tugenda twemye yatugiriye nziza none tugenda twemye nitwa Tungimana Alexis dusangire rero ijambo ry'Imana muri uyu mwanya mutoya ryanditse hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka iki gice c'13 niyo ngomba ko dusangira amajambo y'Imana. Mana ihabwa icubahiro gose. Dusome igice c'13 n'uyu murongo duhere hariya ku 10. Igice c'13 dusome duhere hariya ku murongo w'10. Nimero z'urupapuro kuri abafise Bibiliya no kwitiye ya kera muri iki kirundi ca kera nimero 86 misezerano risha murazi ko ni gitabo coroshe kubona dusome haravuga ngo umugore ameze gute ahetamye muramaze kubona abagore bahetamye umugore ahetamye numutwe w'amajambo dusome rero hariya hepfo tumanuke ku munsi w'isabato yigishiriza muri imwe mu masinagogi hari umugore yinjiwemwo n'imwemu itera ubumuga yaramaze imyaka 18 ameze gute ahetamye adashobora kunamuka na gatoya hari umugore yinjiwemo n'imwemu itera ubumuga yaramaze imyaka 18 ahetamye adashobora kunamuka na gatoya Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati nyina wanje urabohowe ubumuga bwawe Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati nyina wanje urabohowe ubumuga bwawe amurambika kw'ibiganza uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana ariko umukuru w'isinagogi yitonganiriza ivyuko Yesu akijije umuntu kw'isabato abwira abantu ati hari iminsi 6 ikwiye gukorwa kw'ibikorwa abariyo muzoza ko mukizwe ariko hatari ku munsi w'isabato umwami Yesu aramwishura ati mwandyarya mbega umuntu wese muri mwebwe ntazitura inka yiwe cyangwa indogoba yiwe mu ruhongore ku isabato akayijana akayishora none uyu ari umukobwa wa Aburahamu yabohowe yaboshwe na Satani iyo myaka 18 yose ntakwiye kubohorwa iyo ngoyi ku munsi w'isabato 17 akivuga ivyo abamurwanya bose bagira gute baramaramara ishengero ryose rinezerwa ivyiza vy'agahebuza yakora vyose
nagomba dusangira aya majambo y'Imana kuri ibi bintu byakorekeye ahantu muri iyi sinagogi. Hariho ibintu bikomeye n'amajambo yagutse mu mutima wanje maze kuyasoma. Naratangaye kandi narigishijwe ibintu bitari bikeya. Mu majambo make, isinagogi umuntu yovuga ni nk'ishure canke ahantu abantu bakoranira nk'uko mubona dukoranye uyu munsi. Hanyuma rero ni nk'uwovuga ati isinagogi yo kumusama. Hanyuma rero ahantu Bibiliya yatubwiye ngo kuri uwo munsi hari ku munsi w'isabato. Hanyuma rero Yesu arinjira. Hariho rero ngo umugore, uwo mugore yaramaze imyaka itari mike 18, kandi umuntu amaze imyaka 18 aremererwa gukora ibintu bitari bike muri iki gihugu cacu, aba ari umuntu akuze. Iyumvire rero kumara imyaka 18 umeze ukuntu, ngira ngo abaseranguye biboneka ko uyu mugore yatewe n'iyi mwemu amaze gukura. Birumvikana ibi bintu vyaramugiriye nabi. Hajya rero guhetama ugacushira ko gahetama no kurura umugore na bya bikorwa byose na bya bintu byose ntamagogo. Samagogo gaye. Oya, injirayo neza wibaze umuntu yatewe n'iyi mwemu yahora yikorera udukogo, yahora ameze neza, mu nyuma ragaca asigara agenda agize gute? Mwebwe sinzi ko mubihanze. Yagenda hetamye yunamye ashika hasi, agenda hetamye, sinzi ko yashize ko no kujugumira. Mugabo Bibiliya yavuze ngo yagenda agize kumara imyaka ingana iki? 18 yose. Umunsi umwe mu bihe bitamenyerewe kw'isabato, Yesu arinjira muri iyo sinagogi. Amen. Aramuraba, aramwihweza, aramwitegereza, kuko Yesu aratubona, aratuzi. Ngo aca aramuhamagara. Uwo mugore nibaza ko yagiye anezerewe. Harimo ibintu bica bikwegana. Hagiye Yesu aje, harimo ibintu bikwegana no mu mutima. Mwibuka no muri yanzira ije Mawusi, ingena abantu bumva imitima igurugumba. Iyo Yesu aje yaguhamagaye neza neza, urumva ko hari ibintu bihindutse. Ndabizi neza. Mwebwe muri ko muraheza amashuri, woje wumva nkabura amatari canke wundi mukuru canke kanaka araguhamagaye ati ngico to wumvayo wagize na demande. Hari ibintu byo kunezera, ndabizi. Yesu birarushirije. Amuhamagaye rero aritaba. Mbega Yesu yaraduhamagaye? Mbega ubuho Yesu yaduhamagaye? Turi hano mugabo dufise bitandukanye. Hariho benshi mugabo uyu mugore ategwa iteka n'Imana. Ubumuga bwiwe bwavuye kuri iyi mwemu mbi itera ubumuga. Hari mwemu mbi zitera ubumuga. Ngira ngo harimo abaganga n'abandi. Hariho ibintu umuntu akora. Nigeze kubana n'umuntu aterura ikintu ubwo nyene hacavunika ikintu mu mugongo, yumva ngo koci aha mu mugongo cyari ikintu ateruye, acagera gace yaciye agirayo. Tuzatonageza ati erega cyari icara byavuye kuki? Ati ni ikintu yateruye gice kirakoce mu mugongo. Hari abantu bize ibindi byinshi, mugana ngo ndababwire hari mwemu mbi itera ubumuga. Iratumaze ko abantu bari bakomeye, bahora bakora ibikorwa by'Imana, bari bagutse mu bya Kristo, ariko iyi mwemu mbi yarabateye. None ubu rero basigaye bahetamye, bafise ingorane zikomeye. Mwebwe mwibuka ko turabageni, burya turi umugore atoretse mwiza wa Kristo, umugeni ariko aritegura, turindiriye kuzotaha ubukwe. Mugabo ngo ndababwira ivyo nakuye muri aya majambo binini byagutse mu mutima wanje. Narinjiye rwose mu bumuga butandukanye.
umuntu arashobora kuba akomeye mugabo akaba mugaye amaso. Iyo byazananye ntuhambaze kuko biva kuri byinshi ariko ijisho rikamugara. Namwe murabyemera? Hari uwundi ashobora kumugara amatwi. Iyo byazananye ntuhambaze ariko hari igihe yumvisha kumwe, hari n'igihe agenda yose. Hari umuntu ashobora kumugara ukuboko ugasanga mugaye kumwe cyangwa akamugara yose. Iyo byazananye naho nzi ariko aca mugaye. Hari umugara amaguru, hari n'uwundi ati rego ubu yaramugaye ntakirya, ati munda yaramugaye munda ubu ntakirya. Iyo byaciye ntaho nzi mugabo icyo bikoze aca yaramugaye kandi kare yarameze neza. Uyu mugore byaragaragaye rwose, bica bibonekana ko afite ubumuga, agenda ahetamye kandi byavuye ku mpemu mbi itera ubwo bumuga, abimarana imyaka 18. Yesu rero acakora igikorwa agomba kugukorera uyu munsi ni wabyemera mu izina rya Yesu. Nimba wumva hari bimwe n'ibindi byazananye kuri iyo mpemu mbi, Yesu ari hano arashobora kugukiza akakubohora mu izina rya Yesu. Arabohora, aratabara. Umuntu umwe yambwiye ati twariko dukorera Imana, yarakunda gutwenza, aca avuga ati jewe kera naranyarutse bose gukorera Imana, ati ngo sinzi ibintu byaje mu maboko, ati ngira ndajana yo mu mupfuko, ati mwumva biranga kandi yari akomeye murabisha amazi. Mugavuga ati ngize ndagira uko. Hanyuma rero barakunda kuvuga akajambo kavuga ngo hari inzembe mu mupfuko, ngo ashize y'ukuboko yo mukata inzembe ziriyo hari. Bene data, sinzi ubumuga. Murazi ko umuntu arimwo abantu babiri. Wo bibaza Nikodemu yagiye kwa Yesu yiherereye umengana akati none birashoboka Yesu amubwiye ko akwiye kuvuka ubwa kabiri. Hari umuntu w'imbere yavutse ubwa kabiri, hariya Imana irakugirira neza, ubaho mu bundi buryo. Uriya arategwa cyane kandi yimwe mu mbi iramukarira. Hariya none winjiyemo bimeze gute? Ubwo uracyakomeye cyangwa urafise ubumuga kanaka. Yesu ari hano arashobora akakubohora kuko ngo yaciye murambika kw'ibiganza, amuhamagaye yaremeye, araza murambika kw'ibiganza, aca amubwira ati urabohowe ubumuga bwawe. Yesu acurira ijambo kuri wowe mu izina rya Yesu. Wemere ubohoke. Birababaje rero kumugarukira muto, birababaje kwiga amashure ukazoja gukora akazi uri ku bumuga, birababaje guheza kaminuza mugabo ukaba ufise defo nk'iyo kanaka, birababaje kubona umuntu yarakwizigiye. Umukobwa umwe yarizigiwe, yizigirwa n'umuhungu yagira mutware, mugabo yarafise ingorane idasanzwe, hariya ntavyo yarazi. Mbega umugarura ururimi murazi ko bibaho, umuntu akamugara n'ururimi rukamugara, wahora umeze neza, wandika byiza, uvuga byiza, ibintu bigahinduka kubera hari mpemu mbi itera ubumuga. Yari yarateye umugore arahetama. Kare warugororotse wagenda nk'umuntu w'Imana, ariko muri iyi minsi warahetamye. Biriko birahinduka. Nagomba muko dusenga Imana usubire wibaze aho kigerera uhavuza. Imana ibahezagire. Bene data, uwo mukobwa yizigiwe hageze ku munsi w'ubukwe, harya bagire binjire muri dote muri iyo ndwi ya nyuma, ubumuga bwiwe buraseruka. Ndamubona uwo muhungu amuhaye amahera makeya, yari afise ubumuga butazwi, amuhaye amahera makeya. Uwo mukobwa arayanka, arashangashirwa, yari afise ibintu bikomeye bitari byagaragarira uwo muhungu, mugabo mu nyuma aranka neza. Marene bari kumwe, aca rero ngo amubwira ati aya mahera yani nzoyazana ejo tuzobona na saa 3, mugabo doti izociba ku mugoroba tuzokora ibindi bikenewe. Ayaravye arashangashirwa, yari yaratewe n'ibintu bikomeye, imwe mu mbi yaramugiriye nabi. Hanyuma araraka rwose umuhungu ati nzo neje, ati eka aya no yakoze iki.
uwo muhungu rero ati none abonye byananiranye ati none baso yambe nzoyazana ejo. Umukobwa ati acaye mutera nkarasanzara nawe aregeranya. Mu nyuma rero ngo asezerana na Pare na Marene ati na hejo kandi bari abantu b'Imana hariho umuga wari ukomeye. Hanyuma rero ngo acaragenda yaciye azimye telefone araduga muri Eneriel uwo munsi nyene hari kuwa kane acaragenda yasubiye kugura telefone ku wa mbere. Ubwo rubanza rwaheze bamubajije yavuze ati none umuntu yansa amahera nkarya ntazi ko yarameze kurya ninakena rasiyo nawe ninakena yo kuri inzu nawe gatanze wanje mfise. Ati rero nasanze ntobana n'umuntu nkurya si umuga gusa yarahwereye ntakira umuntu n'Imana yantabaye kare. Hari gihe umuga butaboneka kare muga Imana itugendere. Nuza n'umukuru w'isinagogi ntituja muri ariya majambo cane ngomba dusenga Imana mugabo hari umuga naho n'umukuru w'isinagogi basi umurongozi w'ishengero n'abandi naho bidashika imwe mu mbiyaje vyakure turinjira uragera kure ushingo byafashe nta bikorwa nta gitonekara aracumura ntacumitwa araresha nta kibazo arasambana nta kibazo iyo mpemu mbice n'ingorane yagiye nta kidoda. Ariko Yesu ari hano arashobora kugutabara. Unamika amaso dusenge. Mana amen. Turagushima Yesu, turagushima birabereye muri iri shengero kutugendera umuga bw'abato n'abakuze. Abantu batewe n'imwe mitera umuga imwe mumbi yavuye kwa shetani. Sinzi ko arabamaze iminsi mike, sinzi ko arabamaze ijoro rimwe, sinzi ko arabamaziranye ubumuga imyaka 2 umwaka iminsi ukwezi, sinzi iyo bitambuye bija. Benshi n'ivy'Imana barabiheba kubera imwe mumbi itera umuga bakaryama mu nzu ibikorwa bakabita ivy'ikimazi bakavyita ibitagira ikimazi kubera imwe mumbi. Abantu bafite amaso abona agahuma niba bakibona ivy'Imana. Baba ingo kigitondo haleluya abantu b'Imana babohoke ubohore. Ndagushima kandi ntiyagira abantu batewa iyi minsi iriho abikoze gute bakidogera Yesu kuvyakoze bakidogera abakozi kubikoze. Ariko hari mpemu y'Imana isubirira Imana mu izina rya Yesu niba ari imanuka twaje gukorana ukuremo indobeke n'ivyagiye birarobeka abantu b'Imana bamererwe neza. Ndagushima abantu natwe umwanya wose usigaye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.